Leta iriko irakora ibitari bike kugira ngo abantu bageze mu zabukuru bashobore kuva mu ibarabara, kuko yaba bageze mu zabukuru yaba abana canke urwaruka kuko turababona mu ibarabara, iyo bari mu ibarabara ntibihesha iteka igihugu cacu c'u Burundi. Nico gituma leta hari ivyo yategekanije. Ica mbere twovuga nuko ivyo gusegerereza bihanwa n'amategeko. Itegeko mpanavyaha rirategekanya igihano ku bantu basegerereza nk'abantu tubona bugwaruka canke abantu bakuze. Hama ariko ikindi naco ubushikiranganji bwo gushikirana twarateguye integuro yo gukura abantu mu ibarabara muri rusangi bose, yaba abana canke abageze mu zabukuru ndetse n'abandi bajayo kubera ubube gito. Gushira igikumu kuri aya masezerano bizotuma igihugu cacu kigira intumbero irashe mu gushigikira abageze mu zabukuru, haba mu vy'ubutunzi, amagara n'imibano.